uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere kwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025 urunani rw'amashengero rukristo rukorera mu ntara ya Cibitoke rwatunganije amasengesho yo gusengera igihugu. Ayo masengesho akaba yabaye mu makomine ya Rugombo, Buganda, Mugina na Mugwi. Hano muri komine Rugombo ayo masengesho yabereye muri zone Cibitoke mu nyubakwa z'ishengero ry'Urutare. Dongeye kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Ijwi ry'urwaruka FM. Nkuko narimejeje kubivuga, urunani rw'amashengero rukristo mu ntara ya Cibitoke rwatunganyije amasengesho yo gusengera igihugu. Hano mu Cibitoke akaba yabereye mu ishengero ry'Urutare riri ku Karurama. Ayo masengesho akaba yatewe iteka n'utwara urwo runani rw'amashengero mu ntara ya Cibitoke, akaba yari kumwe n'icegera ciwe. Urongoye zone Cibitoke mu ntwaro, abapasteri n'abavuga butumwa baserukiye amashengero yabo hamwe n'abakristo muri rusangi. Ayo masengesho yatangujwe no guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo hamwe no kwakira abashitsi bateye iteka ico gikorwa cyo gusengera igihugu. Userukira urunani rw'amashengero rukristo mu ntara ya Cibitoke mu ijambo ryiwe ryo guha ikaze abitabiriye ayo masengesho yabanje gutanga intumbero y'ico gikorwa. Ariko intumbero kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza butagira urubibe. Ubutumwa bwiza twebwe tuvuga n'abakristo ni ubutumwa bwiza bufite intumbero imwe. Uko umufetepo avuga ubutumwa bwiza niko wo muri eglise yihoshe avuga ubutumwa bwiza. Dusanga dufise meme vision, dufise parine, dusanga dufise igikorwa kimwe twavuga reka tuje hamwe rero dushobore gukorera hamwe iki gikorwa. Iyi ntungane y'uno munsi rero twebwe n'intara yacu ya Cibitoke twarabonye yuko hageze ko tuhaguruka ngo dusengere igihugu, twongere dusengere n'intara yacu, dusengere indongozi, dusengere n'ibindi bitandukanye nk'uko umurongozi wa porogaramu yabitubariye. Nyuma y'igikorwa cyo guhimbaza no gushikanira Imana, urongoye urunani Bishop Romuald Ndayishimiye akaba yafashe akanya ko kwigisha ku ijambo ry'Imana, aho yasomye icete ca mbere ca Timoteyo igice ca kabiri ku murongo wa mbere kugeza kuri gatatu, hamwe n'icete candikiwe Abaroma igice ca 13 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo w'indwi, hamwe n'icete candikiwe Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 17 kugeza ku 19, aho ijambo ry'urufatiro ryavuga ngo ugusenga gufatanije no kwizera kutuzanira inyishu dukeneye. Ngomba ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ugusenga gufatanije no kwizera kutuzanira inyishu dukeneye. Haleluya. Uwo mwongere w'ishengero yabandanije avuga ko kugira habeho imigenderanire y'usaba n'usabwa ko hategerezwa kubanza kubaho ubucuti. Yasozereye ahamagarira abaraho kubaha uburongozi nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze ngo abaganza bubahwe, kandi abaganza nabo nyene n'abakozi b'Imana kuko bashizweho n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo tugamburukire abaganza kuko ukuganza kose kuva ku Mana. Haleluya. Praise God. Niko nivuga ngo tumenye ko uburongozi bwose bwashizweho n'Imana. Amen. Amen. Hamwe tumenye ko tubaho tunezerewe. Imana irahezanye. Nimba twosengera hamwe muri Imana. Imana irahezanye. Haleluya. Ahamagara abantu mwese muri hano kugira ngo mumenye mbega dukwiye gusengera iki. Mumenye dukwiye gusengera umuntu wese agira uwo muhamagaro, agira uwo mutwaro wo gusengera igihugu n'inzego. Dusengera abantu bacu, dusengera abajejwe intwaro, tubasengere kandi tubashigikire. Nimufise icyo kubafasha, bafashe vyiyumviro mu buryo terera. Igihugu cyacu giteye imbere ntabwo zateye imbere. Nyuma y'inyigisho za Bishop Romuald Ndayishimiye haciye kurikira umwanya utari muto wiyaguye wo gusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Abakozi b'Imana bose n'abakristo bafatanye amaboko baduza amasengesho basengera igihugu n'indongozi z'igihugu.
urongoye zone c'ibitoke yafashe akanya arashimira cane urwo runani rw'amashengero rukristo rwiyumviriye gutunganya ayo masengesho. Umukuru wa zone c'ibitoke akaba yahamagariye abarongozi b'amashengero kongereza umwanya wo kwigisha abakristo babo ibijanye n'umubano mwiza wo mu rugo. Yagize ati byose bipfira mu rugo, mu gihe ingo mu gihugu zoba zidatekanye n'igihugu nticyotekana. Amatati nkunda kwakira menshi n'ayingo. Yasabye abarongozi b'amashengero kongereza cane umwanya wo kwigisha ingo ibijanye n'umubano mwiza mu rugo. Mu kurangiza tubamenyesha ko ayo masengesho yabereye mu makomine 4 agize intara ya Cibitoke, komine Rugombo, Buganda, Mugwi na Mugina. Ico gikorwa c'amasengesho yo gusengera igihugu kikaba kizohora kirakogwa mu mashengero atandukanye. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi, twongera kubahamagarira gukurikirana mu buryo buramvuye amasengesho y'urunani rw'amashengero rukristo mu ntara ya Cibitoke uko yagenze. Mukaba muza kubisanga kuri runo rubuga. Jewe Irankunda Ado Desire nabateguriye aya makuru, reka ndabashimire ukungene mudahengeshanya kudukurikirana. Dusubire mu yandi makuru.